Amahoro nshuti bakunzi b'ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda nikaze mu kiganiro Amerika muri ino ndwi, ikiganiro kigaruka ku nkuru ibiri kwiravugwa cane muri Amerika. Uno musi Amerika muri ino ndwi mwayiteguriwe na jewe Diana Nininahazwe. Uno musi rero tugaruka kuri dosiye y'ivyaha Donald Trump yahoze ari president wa Amerika yagirizwa. Muri vyo harimo kugumana mu buryo butemewe n'amategeko zimwe mu mpapuro z'amabanga y'umutekano w'igihugu inyuma yo kuva ku butegetsi, kubangamira abashatse ku mwaka izo mpapuro no kuvuga amajambo y'ibinyoma kuri ico kibazo. Naho Donald Trump ahakana ivyaha yagirizwa, dosiye yiwe ibandanya kutavugwako rumwe nawo mu mugambwe akomokamwo w'abarepublikani. Asa Hutchinson ari mu bashaka kuzokwitoreza ikibanza ca president wa Amerika ku ruhande rw'abarepublikani, akaba yahoze ari n'umushikirizwa manza yabwiye televiziyo y'Abanyamerika ABC mu kiganiro This Week ko Trump yarabwirijwe kwibagira ivyo gushaka kwitoza kwindi ncuro nka president wa Amerika mu matora yimirije. Whenever you've got these serious allegations against you, si byiza ku gihugu ko umuntu uhanganye n'amaperereza atandukanye yitoreza uwo mwanya. Si na byiza ku ishyaka ryifuza gusubiza igihugu ku murongo. Mike Pence yahoze ari vice president wa Amerika, akaba ari mu bashaka kwitoza mu matora ya president wa Amerika. Nawe yabwiye televiziyo y'Abanyamerika ABC ko adatahura igituma abarepublikani bibaza ko intahe izo hava ikubita mu gahanga Donald Trump yahoze ari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Look, all we know is what the president. Reka ndababwire ico tuzi ni ivyo Trump yagirijwe, ntituzi ingene azovyisigurako, ntitunazi ko bizorinda no kuja mu vyo kuburana, bishobora guhinduka. Umurepublikani Mike Turner atwara umurwi ujejwe amaperereza mu n'amashinga amateka Amerika, ku ruhande rwiwe yabwiye televiziyo y'Amerika CNN ko ivyiza ari uguha akanya ubutungane bugakora akazi kabwo. Sinshaka gushigikira ingendo iri mu vyagiriji, ariko bazobwirizwa kwerekana ahari ikosa. President wa Amerika Joe Biden yatanguye kwiyamamaza muri ino ndwi, yaranse kugira ico avuga mu vy'amategeko ku vyaha vyegekwa kuri Donald Trump. Umusenator mu Democrate Sheldon Whitehouse yabwiye televiziyo y'Abanyamerika ABC ko kutagira ico abivuze ko ari ukubahiriza amategeko agenga ingene amatohoza akorwa. He does not do business with Attorney General Garland. Ntaho bahuriye na Minisitiri w'Ubutabera Garland. Ntibavugana iby'amadosiye y'ibyaha. Icya kabiri, Garland ntacyo afite akora muri iyi dosiye kuko yashyizeho umucamanza ubishinzwe. Ububasha bwo kugira icyo avugana n'umucamanza ni buke cyane. President Joe Biden nawe nyene ariko arakorwa ko amatohoza yo kuba yarabitse nabi impapuro zirimwo amabanga y'igihugu, bishitse akagirwa n'icaha ashobora kutazogihanirwa kuko abashikiranganje bajejwe ivy'ubutungane atawubasha bafise bwo gucira imanza abaperezida ba Amerika baba bakiri ku butegetsi. Nuko rero nshuti zacu, aha niho tugarukirije ikiganiro Amerika muri ino ndwi gishimikira ku makuru abariko aravugwa cane muri Amerika. Mwakoze kugikurikira. Diane Nininahazwe niwe mwari kumwe, naho utaha.